mwese tubaramutse kuri Dunda Entertainment. Nkuko mubona turi ngaha ni hafi ya ETS Kamenge, ngira murahabona uko nkene hameze. Turacyari mu gitondo cyane, hari samedi. Rero sinzi ko baza kumpa amakuru kuvyerekeranye nuko kuntu usanga bariko barabira ukuntu, ariko nizera yuko ngira baza kumpa amakuru akiye ameze neza. Nizera yuko rero ngira mubona yuko twagize kuri ETS Kamenge, hari hakurya ni kuri ETS. Reka rero tugende turaraba uko bimeze. Amahoro neza? Amahoro. Ni sawa? Ni sawa cyane. Akazina kanyu mwitwa bandega baje? Izina ni Fiston Ndikumana, cyangwa ushobora kumamagara kandi Fiston Smith. Fiston Smith. Fiston Smith, tugize iminsi tubona kuri TikTok yuko hahiye kabisa, ugeze mu makameshi. Uri mu gukwiza Emily y'abagufollowing. Ariko turabona yuko biteye igomwe kuri ETS Kamenge. Tutakubeshe uri mu coach? Ya, ndi mu coach vocal. Ya. Usanzwe ufise centre ubyigishamo? Nahandi atari ngaha nyene kuri ETS niyo dusanzwe tubikora. Uratubeshe? Ya, naho nyene. Nta centre irihisha? Aya, nubanda kubesha nanje. None wumva uzoyitanga? Ya, navuga ko buri muri process, nibaza ko igihe gishitse, nibaza ko bizoba. Niko bavuga imbona kazoza. Bizoba 2040 canke 60? Igihe sinovuga ati ngo bizoba igihe kiniki, ariko menya neza yuko nejo canke hirya yejo bishobora kuba atari kure cyane gose. Urashobora kutubwira ibintu ingene wabitanguye na ryari wabitanguye? Ya, ibi nabitanguye mu mwaka wa 2018. 18? Ubu ni hafi imyaka 7? Ya. Rero n'ubu turacabana dukora nkuko nyine tubikora nyene. Ya. Wabitanguye ubizi canke nawe waje kwimenyereza nk'aba bandi baza? Ya, washaka kubizi cyangwa donc ufise ingabire yo kuririmba, ariko kandi nta ngabire itagomba gukura, kuko igihe cyose iyo uri kuriga ubu utegerezwa kubandanya nyine ukura. Rero naje ngaha nanje ubwanje bifise no munsi, sikuvuga yuko naje donc ndabifise, ariko kubera ko nabandanyije nigisha, donc byagiye birama evolution. Watanguye kwigira mu bandi canke nivyo watanguye wiga uhereye kuri rezo sociaux? Buri mwigisha wese bafise uburyo akoramo ibintu vyiwe. Washobora kuja ngaho ukigisha abantu, ariko kandi muri vie privée yiwawe hariya naho ugerageza kwiga, donc uburyo butandukanye. Mugabo rezo igufasha cyane ni YouTube canke ni inde platform wewe wubuyi? Ya, TikTok niyo nkunda gukorera ko cyane, hamwe na Instagram. Izo zindi urumva ni donc ni zikora nyine ibintu by'ama video officiel, ariko urumva TikTok, Facebook hamwe na IG sinzi sanze mwera ko cyane. Fiston Ndikumana arafise studio? Ya, irahari. Studio musical record ndayifise. Record ndayifise? Ya. Ninaza uzondikodingira nkeya? Nta kibazo. Ku buntu? Ya. Ukadukorera nk'ama instrumentale iyi ku bantu boshaka kugushorera, ari nk'abantu mwakoranye kuri ETS urabacishirizamo? Ya. Nk'aba wagira coachinga bashoboye kuza urabibashoboza? Ya. Kugira ngo ubone umwana wagira coachinga yuko yakuze ukamusupportinga muri ubwo buryo nyene ubushoboye? Ya, ni mpamvu navuze yuko nateguye yuko nzogira ikintu ku buryo abanyempano nzogenda ndabona mu maririmbyi hano, nzogenda babafasha mu bijyanye no kuba promotinga aho ngeza jewe ubwanje. Muri iyo myaka 7 uramaze kuramura abaririmbyi bigenga? No kuvuga bajya basohora indirimbo zabo? Barahari ba gospel, barahari benshi. Uriya mbeyitande uriya ni wa muramuye? Uriya ariko coachinga hariya?
ya bariya bose batanguye donc dukorana kandi cyangwa heruka hanze sinzi birashoboka yari yagiye muri iyo ntuze nyene ndibaza kumbure wego none nikihe wo twizeza ku bantu bashasha narijya tubona ubimaze mu myaka 7 ubona byarevoriwe uraronka umukate uraronka aho upanga canke wiyubakiye kugira wizeza abantu yuko nabo nyene enjuru bazomera nkaho bakagira studio ni ukuvuga bagatera imbere mu ndoto zabo bari bararose ya evolution irahari donc si vyo twonyegeza ko ni ibintu bigaragara ariko kandi twebwe icyo dushira imbere si uburyo cyangwa amafinansi yo kubikoramo kuko na n'uburyo buhari bisanzwe bizwi yuko muri gospel habaho kwitanga ya gukorana ubushake byonyene sino ibyo bindi ni mihezaga Imana itanga unakora igiwe donc pembeni usanzwe ukora ibindi bintu yego Fitani kumana yari arazi icyongereza cyane naracyumvise bini giswahili nibyo uza ku ishuri yego urabesha ya nize langue umva muri cyo gimba ko bica bi wacibandanya kuri kaminuza kaminuza sinayibandanije ni kuvuga langue wakiritivye muri ibi nyene uri kurakora ya yego nk'ubu emission yo mu cyongereza wayikora neza yego tuzokurondere naho nyene nta kibazo yego reka tube turabashimira turaza guhurira muri performance murakoze yego yes turakomeza rero no kugendera aba coaching ariyo mpamvu rero dusanzwe turiko turababwira yuko gukora amajwi navyo nyene biri mu masiporo adasanzwe ikaze mwese rero tureje kuvugana na Fiston Ndikumana rero reka twegereze ahandi hantu turaba ingene bimeze amahoro meza cyane amakuru yawe ameza cyane urashobora kuvuga cyane so nameza cyane ego akazina kanyu gabasha ninde nitwa Christophe Nkunzimana turumva yuko tubasanze ngaha kuri ETS Kamenge naho ikiyakorerwa turakizi narijya ubona menga hari natire ituje imeze neza nta muyaga uhari turabona kandi ntitwirirwa turababaza mwaje mu byo gukuza amajwi mbere mu gifaransa babyita gute mu gifaransa dukunze kubyitwa travail canke kugira ibintu by'amatekinike vocale tekinike vocale tuba tugiye mu cyongereza tekinike vocale none uri umuntu uze mu coach ni genda umwarimu wabitanguye ryari biramaze nk'imyaka ishika ku 15 ko ndigisha 15 ya muri kino kibuga ca ETS jewe mbwira hariho abaririmbyi bagiye basohora indirimbo zabo wagiye urakocinga hariho abatasohoye indirimbo ariko bageze kure mu buryo bwo kora baririmba mu yandi matimu bakora amakaraoke kandi bemewe cyane mu gihugu cy'u Burundi hano wewe uretse bya technique vocale uravuza instrument sanzo mvuza battery niyo instrument shoboye kuvuza yonyine nta bindi ushobora kuvuza nka piano guitar basse solo acoustique nagerageje acoustique ariko yarananiye cyane muri iyo myaka 15 ubona ugeze he mu yindi 15 bizoba bimeze gute so mu yindi 15 yoyo ni myinshi cyane ariko muri iyo myaka 15 yo irangiye nuko maze kugira basi abo ndamura basi ubwanje ndashobora kuba ntaragere aho ngeze cyane bya dufate mwese igaragara ariko musi y'impwemu ari imitima yabeshi cyane imaze kubohoka imitima yabeshi cyane imaze kubohoka n'ibintu ukunda cyane hari inyungu bimaze kukugezamwo mu byerekeranye n'uburyo bw'amafaranga ndavuga nko kuba upanze bien ugafungura ukagira nte canke amaziganzu zisohora imiziki wowe ufise ikigufasha kurikodinga ibintu byawe ivyo ntibihari ariko
uburusho bwo ntibubuze ibyo bimaze kuba byomarira ntibibuze ariko icyo nzi cyo kandi nuko bamwe mu bo nigishije hariho abafise studio recording kuvuga nk'ashatse kugenda biba byoroshye cyane n'abandi bashatse kugira icyo bakoze baca bajaho nyine yego nk'abo mwagiye mukorana urumva baca baronka ama opportunité yo kugabanizwa nk'amahera ku ma studio amwe reka tubashimire tuzobatumira mu kiganiro cagutse shingene amajwi agenda ingene bigenda mu mubiri w'umuntu ni ukuvuga mu myaka 15 ubu umaze kumenya ingene bigenda muri wewe ufatiye ku kungene byakugendeye yego ibyo tuzoshobora kubisiguraho kandi soko twaba tumaze imyaka 15 ibyo tutarabigeraho cyane dushobore kuba twobimenya nibyo twigisha kamwe yes turabashimiye murakoze cyane ubundi munsi tuzobarondera twiyaguye twicare ahantu nyene kibiganiro ubu tubasanze kuri tele murakoze cyane bosubira kutwibutsa akazina nitwa Christophe Nkunzimana murakoze musubire ku mirimo turabashimiye cyane murabona turahejeje kuvugana n'uyu wundi rero reka dukomeze urugendo progress tugende imbere aho tugiye kugira ngo dushobore kuvugana neza murabibona ko ari ibintu by'amateka reka rero dukomeze turakomeje rero tugenda kuri notere notere rero tubabwira ko ari kuri ETS Kamenge kuri no ETS Kamenge hakaba hahurira urwaruka rwinshi urwo rwaruka rwinshi bamwe baba bariko barakina imipira abandi narya muri iki gihe baba bari mu ma vacances ukunda gusanga bamwe bariko bakina imipira abandi nabo ukunda gusanga bari muri siporo isanzwe canke ugasanga bari muri binyene vya vocalize murabona by'ukuri yuko dushitse kuri ETS Kamenge ariya n'amashuri bariya bo haruguru bariko barakina imipira hariho abari muri siporo hari n'abandi mubona bahera kuri siporo baje muri vocalize rero ikaze murabona yuko twamaze kuba dushika kuri iruhande ya timu ya Fiston rero murabona ko ariyo ikaze cyane ngira murabibona ikaze rero dushobore kugendana nanje mu nkundire tugendane namwe hanyuma turaza guhezanya ikiganiro kimeze neza muri ibi byerekeranye n'urwaruka na Dunda Entertainment turasubiye twagiye dore kandi inyuma twage twese ura twage twage twatangwe ugiye pikire ngaho kuri gorge
Les autres. Twendele. Comme ça, on peut la bomber, ça chaque fois quelque chose. I sing because I'm happy, and I sing because I'm free. And Yakoresha 1 minute.
Oh my God, when I know someone come see the I agree that I agree compliments for me. I sing because I'm happy, and I sing because I'm free. And Yesu ni kama asali ya nyuki, onja sikia utamu sana. Yesu ni kama asali ya nyuki, asali ya nyuki, asali ya nyuki. Yesu ni kama asali ya nyuki, onja sikia utamu sana. Yesu ni kama asali ya nyuki, asali ya nyuki, asali ya nyuki. Yesu ni kama asali ya nyuki, onja sikia utamu sana. Yesu ni kama asali ya nyuki. Asali ya nyuki, Yesu ni kama asali ya nyuki, onja sikia utamu sana. Yesu ni kama asali ya nyuki, asali ya nyuki, asali ya nyuki. Yesu ni kama asali ya nyuki, onja sikia utamu sana. Yesu ni kama asali ya nyuki, asali ya nyuki, asali ya nyuki. Yesu ni kama asali ya nyuki, onja sikia utamu sana. Yesu ni kama asali ya nyuki, dawa ya roho, dawa ya roho. Yesu ni kama dawa ya roho, onja sikia utamu sana. Yesu ni kama asali ya nyuki, asali ya nyuki. Yesu ni kama asali ya nyuki, onja sikia utamu sana. Yesu ni kama asali ya nyuki, asali ya nyuki, asali ya nyuki. Yesu ni kama asali ya nyuki, onja sikia utamu sana. Yesu ni kama asali ya nyuki. Yesu
Amahoro Mimi. cyane Uragumye. yego Bihagerera imbere ahega Mimi. bandira muri eglise yitwa Maranatha Pentecostal Church Subiramo twumve. Maranatha Pentecostal Church Yitumbere he kugira umuntu azaze aha kuri gusengera. Kenze mu mirango Keza mu mirango. haruguru yo ku bitaro kwa Doc Twari muri bibi bavyita gute? mu matravail kuri ETS Travail mbeho ya wayitanguye ryare Mimi. oui Wayitanguye ryare. nayitanguye kuva 2018 2018 imyaka indwi. yego Uri professional. yambiyemo cyane Uri muri dere ukomeye cyane. Yego. Muri shengero rwanyu. yego Bigenda neza. cyane vraiment Ufatiye kwijwi wari ufise uno munsi niryo ufise kiriya gihe watangura. Ubibona gute? sha hariho itandukaniro cyane ubu narungutse rwose byiza rwose Fiston Ndikumana niwe yabaye ntuze wawe gusa. ego waracabifashamo na ngo Ego uramaze kuja muri studio yiwe. oya Genda umubaze. eh Genda umubaze wiyongera iyindi. Ya indi yarariye hiti. Ya indi ya kera. Fiston Ndikumana. Yeah, Ikiganiro cyacu wabonye ko twakibandanije. yego. Twabonye ugeze ku bantu benshi bangana gute? Sha igiti naco nzi ari kumva. Barashika nk'amajana 2. Oya, ni barababijana. Barababijana. Yeah. Abo bose uri muri deri wabo ubyumva gute? Ni Grace n'ubuntu kandi donc ni Imana ikora. Umwe ubu uramenye nivo ariko. Canke hariho abo utaramenya bien. Yeah. Ubafasha gute umwe ugerageje gupima umwe ufatiye ku gihe abamazi. Arabomenya nabo ntamenya ariko urumva donc benshi muri bo ndabazi. Ego. Uzokomeza kugera ryari? Nibihe byose. Ibihe byose ntakupfuye. Rero Fisto, urakoze undi munsi tuzoguhamagara? Asha je ndahari. Wamangaha ture samedi. Samedi. Mugana narumvise ko mukora no hagati. Yego hagati mu ndwi bunti ko twakorana bivanye n'umwanya. Turagushimiye cyane no hezagiye. Namwe murakoze cyane bari bahezagiye. Amahoro? Mahoro. Ni sawa. Yego. Ni mwivuga amazina yanyu kugira dukomete. Aku mazina ni Abitse Penyarende. Nawe? Ntinize mushaka Sonia. Ego hanyuma murashobora kuza kuvuga cyane kubera nta micro wireless fise. Rero ndababonye ngaha ni ku munsi wa gatandatu hano kuri ETS Kamenge. Kandi ndabona muracari bato. Nkawe wiga mu wakangahe? Ngiye wa gatatu. Wa gatatu nyene ntuze post fondamental. Ugenda uyu mwaka. Nawe? Mu wa kabiri wewe umaze uyu mwaka muri post fondamental. Urugendo rwo gutangura kuzamura amajwi rubafitiye akahe kamaro? Jewe kuri je birafasha kuririmba cyane no gusoma ijwi. Usanzwe uririmba? Muri hehe? Kwishure. Hariho no mashinga. Ni hehe? Kwishure nga kuri Saint Esprit. Kuri Saint Esprit. Na wewe? Oya. Weni? Kwa Johnson. Johnson ndumva ko muri abanyagihosha. Rero
birakugirira akamaro muri ntuzeye narijya musanzwe mwiga note musicale burya uburazi kugira solfège si neza gusa ngira nzobimenya ndacyari mushaje ntukiri mushasha wabitanguriye mu windi kandi muri sentence prije ndabizi yuko umwigisha abyigisha atafyina atayuba icyo nk'ubu nta rurimbo na rumwe urakira ngo uririmbe mu manote ndabiheruka kera muri deuxième niwe bibandanije oya kiza gutravaya bisanzwe nyene ega n'umwuga none ushaka uzobigumemwo utabizi nzoza ndabimenya bukebuke reka tugaruke kuri ETS Kamenge waje ijwi ryawe rimeze gute sinuguruka cyane sinaririmba rwose ngo banyumve niyo naririmba nafise amasoni ukunda hariho ijwi riza riva mu nda ryarindi mbe n'amajwi ahora bigisha ameze gute n'iryo mu mutwe voix de tête natatu mu muhogo ukunda irihe mu yakorohera wewe ryo mu nda ucurimba irya kabiri n'irya mbere nawe naje n'irya kabiri kenshi gusa n'irya mbere rya gatatu ndabiririmba ubwo urumva ko uwo agusumbya ijwi burya baririmba irya kabiri sije kuko bivanye n'ijwi ufise niryo rikoriyanta ijwi uririmbamo ego muranezerwa na Fiston Ndikumana ego uriteguriye kuzoririmba indirimbo yiwawe nka ntuze nta badamu hora wumva baririmba ninde kwinspira ni umuntu uba waka kwa karorero w'umugore w'umukobwa aririmba ninde Istanish oya inde baririmbye muri healing songs uvuga umwe kuko umwe wese agira uwo intege akamwinspira ni inspiration aba akuye kuri we nawe ninde jewe jewe ni benshi bafashije hariho Fiston nagiye mu bakobwa mu bagore hariho nyene Mona Warda ego azumvise ego kandi aririmba neza ego uhejeje post fondamentale urabona yuko uzoba urindiriye kwiga kaminuza na master na doctora uzobibandanya kuririmba nawe cyane gose abavyeyi muravyumvikana barabashigikira umviriza rero ndababwira mukurire muri studio rero no ngaha urumva genda rero babafashe muri uku kwezi ngira gusigaye mugende mujane muri babiri mukora indirimbo yiwanyu mugende muyiririmbe muzobona abandi bana mu Rwanda muramaze kubabona abana batoya mbe Dorcas na Ntuze wibaza batanguye bangana na mwebwe ubu barakuze umwe agiye kurongora none ko kimuto bitangura tuzobitangura vinde gusa ikibazo cy'amashuri yambe amaze avemo tubone uribeshi umwanya nawe umwanya no mu wa gatatu umwanya urabura urakunda WhatsApp umviriza cyugenda uhebe WhatsApp niyo twigira mwigira kuri WhatsApp noneho kuri Google canke kujya kuntu mugira amarusheje ujya mwanya rero wakoresha uraba WhatsApp cyane genda ukore canke TikTok urazi kwitesha umwanya umuntu kandi mu Burundi ntibiranaba eligible kugira ngo wari we wese abeneficie ku mahera ya TikTok ujya mwanya uzogende ufatire mu gusofia usubira inyuma ugire solfège narya wize ku ishuri nziza uzobona karorero kabyo ndabashimira uyundi munsi nzobahamagara turahane hantu ndababaza ibyo mwashitse subira wibutse abantu izina nawe ego hello
How do you I'm so good. Can we continue to speak English or we can change? Oh, me English is not. I'm not long to speak English because English is so hard to me. Yeah, I heard English to my coach Smith. Your coach Smith. Yeah, but for me, I cannot speak English. Speak English in the long time. Long time. Yeah. Yeah, I speak English when I'm singing. I'm singing like I'm a hey. Just you started. Eh? Started. Start to do what? Sing. Sing. Yeah. Oh my God! So good. Oh! You're so handsome. I sing well? Yeah. Oh my goodness! This my is Jesus. the beginning. I like to sing. Ooh la la. Oh. Yo. Let's continue in which language? Oh, we can speak Swahili. Swahili. Yeah, Swahili for me. I You did. don't speak Swahili. I didn't. Oh my God. I oh my didn't God. speak Swahili. Let's speak Kirundi. Let's It is possible. Okay, yeah. Come on. Mwaramutse. Mwaramutse gose. Uno munsi twabasanganye na Fiston Ndikumana cyo kimwe n'abandi bantu barenga ijana. Yeah. Kuri ETS Kamenge. Kuri ETS Kamenge. Ndabona kandi uri fit. Yeah, ndi okay, ndi fit, ndi good. Biboneka yuko uwo mengo uri muri Amerika. Oh my God, my God. Jenda n'abandi bantu nyene baritanye zingagani bagaca bayita Amerika. Yeah, America. American. Ugomba kuzobiki? Je ngomba kuzomuririmbyi bangiranwa hano mu kino gihugu ndetse no mu bindi bihugu byinshi. Wabitanguye gute? Ubigejejehe muri imbona kazoza? Kuva nkiri muto namye mfise impano yo kuririmba namye niyumvira ikintu kinini cyane. Cyo kuzomuna komera rero giye nahura na Fiston Smith naciye nagukirwa gose mu ngabire yanje. No mu mutwe. No mu majwi. No muri look. Ego. Na vision. None tubwire wabitanguye ryare? Natanguye kuririmba kera gusa travail vocal nazitanguye muri 2021. 2021 il y a 4 ans uri kurakora. Urumva hageze 4 ans. Ko ndinga kuri ETS kunda. Naramaze kubona impinduka idasanzwe. Uramaze gukora indirimbo first song. Indirimbo ndazifise zanditse gusa sindarongo uburyo bwo gusisora. Ingo nkurangire studio tuze tujane. Merci beaucoup. Kumahera make. Merci beaucoup. 70,000. Oh my God, that's wonderful. Yeah. Ari mugenzi dukorana. Twakoranye indirimbo yambwiye ko nosubira nyene akanshishirizamo. Reka nzoce ntwara wewe. Oh my God, na kibazo kabisa. Studio iri ruhande ya École des Pousses. Okay. Y'aba Adventiste. Merci beaucoup. Zoze tujana. Ouais, merci beaucoup. Ntimuze muvuge ngo byazimvye. Non. Ariko 70-80 wokora. Studio y'abakizwa nta ndirimbo isanzwe izi z'abastar bakoresha. N'iz'abakizwa aba Adventiste. Merci beaucoup. Karibu. Oh, merci na. Ego. Rero kuvuga itangura no gushika uno munsi. Akamaro karakaze. Bimeze neza mu majwi. Tangura rero. Akamaro. Mu majwi kundirimba. Bimeze neza mu majwi cyane. Murakoze turabashimiye. Ego. Mugirige neza. Sabra.